Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru murimi rw'ikirundi tuyahera ku ngingo ziyagize ugutunganya neza inyubako rusangi umutekano hamwe n'intwaro ibereye ngo biri mu bimenyetso vyerekana ko igihugu kiri mu nzira y'amajambere bisigurwa n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi. Abanyororo baronkeje ikigongwe n'umukuru w'igihugu ngo bariko bararekugwa inyishu itangwa n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yashikirije abatowe n'abanyagihugu hari ku munsi wa kane ashikiriza ivyaranguwe na leta mu mezi 6 aheze. Izo nido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Tasiwe kubaha ikaze murano makuru tahera mu gisata c'ubutungane ikibazo cirekugwa ry'abanyororo baronkejwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu hamwe no guhanisha ibikorwa rusangi abafungwa ni bimwe mu bibazo abatowe n'abanyagihugu babajije umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni hari ku munsi wa kane ashikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe na leta mu mezi 6 aheze. Alain Guillaume Bunyoni akaba yamenyesheje ko abaronkejwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu bariko bararekugwa kandi ko hari biriko birakogwa kugira ngo igihano c'ibikorwa rusangi kije mu ngiro Moyize Misago. Umuntu yezwa asaka kuvunda umwaka imyaka 2 akayivundiye mu gasho kandi yarejeje. Abo batowe n'abanyagihugu bafise amakenga ku bijanye n'ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero. Umushinga amateka akabona ko hari abapfungwa bezwa n'ubutungane ariko ngo ntibarekugwe. Abaprizo menshi yuzuye cyane kandi mwemeje yuko bagiye kudezengorger les prisons mu cimanza ko bishoboka kwinshi kandi n'abafunzwe bakarekugwa iyo bejejwe. Ariko tubona yuko benshi bashira imanza kandi bejejwe uyu munsi bakivundiye mu mabohero atandukanye. Nashaka gusaba nukuri banyakubahwa abantu bejejwe barekugwe. Umushinga amateka nawe akibaza aho ishigwa mu ngiro ry'ikigongo cy'umukuru w'igihugu kigeze agashaka kandi kumenya aho igihano cy'ibikorwa rusangi ku banyororo bagirizwa ibyaha bito bito kigeze. Kubijanye n'abafungwa aho yasavye ko botenzurira imigwi habuze iki kugira uwo mugambi mwiza w'umukuru w'igihugu ushikwe mu ngiro. Mbega umugambi wo guhanisha ibikorwa rusangi abakoze ibyaha bito bito ugezehe? Kuri uwo mwitwarariko w'abashinga amateka umucyanganji wa mbere yemeza ko abapfungwa bejejwe n'ubutungane bariko bararekugwa kandi ko bagiye guhimiriza kugira ico gikorwa kinyaruki ngo hari ibiriko birakogwa kugira igihano gisimbura umunyororo kije mu ngiro bivugwa na Alain Guillaume Bunyoni umushiranganje wa mbere. Guhanisha ibikorwa rusangi kiko kiratunganywa neza hari ibintu bibizwa gutegurwa kugira ngo umuntu aho yari kurihaga agashocanye hadaba hariho ibikorwa vy'umuruho nuko aho babikorera haba hatunganijwe. Ivyo byose rero ni ibintu bisaba uburyo kugira ngo twitunganye. Itegeko rirahari mugabo hari bigikenewe biriko biratunganywa kugira ngo bigende neza. Nayo ubundi tubasohora kagira ngo bagiye gukora ivyo bikorwa hanyuma tukababura iyo barengeye. Warongoye leta akamisha kandi ko hari amadosiye arenga ibihumbi 250 y'abapfungwa kandi ko ari akazi gasaba umwanya. Abanyororo bari mu mabohero atandukanye bagaharugwa ku barenga 13 kubwishiramwe ntabariza riharanira agateka k'abapfungwa. Abarenga 5000 akaba aribo begwa n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Arakoze mugenzi wacu Moyize Misago. Mu gisata c'intwari bereye naho bamwe mu bashinga amateka barifujije kumenya ko ishingwa ry'ibiro bijejwe indwara zibiza mu rwego rwa gisirikare biri mu ntumbero yo kwisunga mu muryango wa Afrika y'ubuseruko uhigwa itegeko rirugenga ku munsi wa mbere umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi aremeza ko iyo ari mu ntumbero irimwo mu zindi. Jean de Dieu irakoze. Aho n'imbere y'inama nshinga amateka aho umushikiranganje wo kwivuna abansi asigura bishasha biri mu nteguro y'ibwirizwa rihindura irigenga urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi. Muri byo avuga ibiro bijeje indwara zibiza. Kuri ivyo biro uwo mushinga amateka abaza ko bitoba bishinzwe mu ntumbero yo kwisunga umuryango wa Afrika y'ubuseruko u Burundi busanzwe burimwo. Kijanye na bureau de protection contre les maladies épidémiques
ubu pandemique numvise umengo ni gishasha mu rwego rw'igisirikare nkaca nibaza ko mu mbona imvano yaduhaye hariho gushira mu ngiro biri mu ibwirizwa shingiro ry'uno munsi nkaca nibaza ati mbega ko turi mu karere ka East African Community ubwo urwego rwacu rw'igisirikare ngo rugomba kuja ku murongo umwe n'ibindi bihugu byo mu karere. Umushikiranganji hajeje kwivuna abansi yishura ko harimwo bibiri kwisunga uwo muryango hamwe n'ivy'igihugu gikeneye. Kirimwo muri izo ntumbero yo kuja hamwe n'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mugabo kandi kubera urwego rwo kwivuna abansi tutegereza ku rwego rwikwije twarabonye ko bishitse hakaba ikiza gitera birasa yuko urwego rwo kwivuna abansi rwa rwipanze neza kugira ngo abasoda bari mu makambi canke bari mu mashamba canke handi ku rugamba vyogwana ko abasivile bagenda kugira ngo bakorane babafashe ku kimba canke kubavura mugabo dufise abishoboye byo bakarusha bijana ari bibiri hariho intumbero y'igisirikare ko babonye ko bikenewe ariko mugabo harimo kandi nuko by'ukuri igisirikare cyacu cyakuba professionnel kikaba gererana n'ibisirikare byo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Uyo mushikiranganji ajeje kwivuna abansi yamenyesheje ko ivyo biro bijeje guhangana n'indwara zibiza. Mu gisata c'ubutunzi naho ibimenyetso 12 nibyo vyerekana ko igihugu kiri mu nzira y'amajambere muri vyo harimwo uko intwaro itunganije umutekano n'intwaro ibereye. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gushikira ugwaruka gwitunganiza imigambi umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Tabu Abdallah ahamagarira abantu ariko kubanza guhindura ingendo tumukurikire. Nyamahanga babona ko Burundi buri mu bihugu bigowe aho rero bagakorera ku bipimo bishika kuri 12 mu gifaransa bavyita 12 indicateurs zerekana ko Burundi bugowe hanyuma nimba umuntu avuga uti uragowe akakwita kugowe koko ugomba kuvyemera utezo kuvyemera kugowe kuko kugira ngo nyamuntu ariko arakubwira ati wewe uragowe ndabona kugowe ndushobora kubimukura mu mutwe ahubwo ukuri cishowe cyose kugira ngo wewe uhindure isura nyamuntu akuraba akabona ko wagowe abone yuko yihenze mugabo si wahinduka ni twebwe tutegezo guhinduka kwanza muri 12 reka ndabisubiremo muri make hari uko intwaro mu gihugu imeze legitimité bavuga état de légitimité amatora agenda gute umutekano w'abanyagihugu umeze gute kuki hari impunzi z'abarundi ziri hanze zigera zivuga iki kwiyongera kwa abanyagihugu kumeze gute amabarabara ameze gute bitaro amashure bimeze gute ivyo vyose babipimira ko bakavuga bati Burundi kweri buragowe hanyuma wiheje neza usanga intandaro ya vyose ari ubutunzi. Abakozi bakorera mu mashirahamwe leta atagengwa n'itegeko ry'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ngo botenyenya ku ngingo yo gusubira gutanga uburusho bwahagaritswe muri ayo mashirahamwe. Iyo n'inyishu bahawe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ku munsi wa gatatu akira abaserukira amasendika. Alain Guillaume Bunyoni akamenyesha ko bakiri mu gikorwa cyo gukuraho ubusumbasumbane bwibonekeje mu mishahara tumukurikire. Ingingo yuko Roger Dezanariba urumva yaje hageze kuko byari kugorana kugira ngo leta ishobore kwitunganya ironke hamwe uburyo bwo kugira ngo izamure bamwe yongere ishobore kuronka ingene itegekanya amategeko meza yo kugira ngo umuntu ntazohabwe gusanale automatiquement ariko kwisunze amategeko azogenderwa ko ubushasha bizoba ari ibintu biharurika bivanye n'ubumenyi uwo muntu afise diplome yiwe akazi akora ingorana ku kazi gateye gashobora gutera les risques n'ibindi n'ingene ako kazi gashobora kuba karuhisha n'ibindi bintu byose bikajamwo umuntu ntihaze hagera ku mwaka gusa ngo ni trebo na umuntu azoheza aze araronka
uburyo bwiyongera ko bivanye n'ako kazi arimo, kuko ako kazi arimo ashobora kukavamo akaja no mu kandi, agiye mu kandi rekitere zirahinduka n'iziba zazindi nyene. Ivyo rero bizoheza bifashe rero haba kuri amashirahamwe leta ifisemo umutahe canke amashirahamwe ya leta asanzwe afise amategeko atagengwa n'amategeko y'akazi y'abakozi n'akazi, naho nyene ntibihagaze kuko nabo nyene babwirizwa gushikwako. Icyagiye kugaragara nuko abo bantu bakorayo bari bafise imishahara iri hejuru cyane ku buryo budasiguritse. Turazi ingene habamwo irengwa ry'amategeko canke akamwana wa mama kugira ngo abantu baje muri ayo mashirahamwe bagakora amategeko bisunze ico kanaka bashaka gushiraho ari buronke. Byari bigoye gutahura ingene wasanga Sosumo na OTB bidashobora kuja mu bushikiranganje bumwe. Mbega bajejwe kudandaza tubashire mu bushikiranganje bw'ubudandaji canke ibintu byabo bijanye n'uburimyi kugira ngo tubashire mu bushikiranganje bw'uburimyi? Mugabo ugasanga kubera ibihe vya politike twari twaraciyemwo, umugambo umwe ufise abashikiranganje muri leta, ubundi mirambo ibiri itatu bavuga ati twebwe ko muduhaye commerce cimudushirira ko n'iyindi paraetatike yindi shira hamwe irimo amahera nyene kugira ngo natwe n'abakadire bacu baze baronke. Ibintu bimwe bimwe rero byaza biraba muri izo nzira tuze turavugana ukuri, iyo hageze kubikosora abantu ntibemere tubikosore. Rero nibatenyenye umutima uri munda kugira ngo ishyirwa mu ngiro iyo ntumbero y'igihugu mu bijanye no gutanga imishahara byisuza amategeko, inguvu, ubumenyi n'ibindi. Rero nta mwana n'ikinono kuri ibi kugira ngo ibintu bize bigende neza. Ningaha amakuru twari twabateguriye cyarangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakwirikira. Ibihe byiza aho muherereye naho butaha.